akirira ishimwe tugushikaniye rivuye ibwina mu mitima yacu rikubera umubavu kumotera neza Yesu wakire akirira ishimwe tugushikaniye rivuye ibwina mu mitima yacu rikubera umubavu kumotera neza Yesu wakire Yesu wakire. Wow. This is Flash TV. We shine to progress. Bakoze mwami, twagushimiye ku karyo keza uduhaye kandi tukagira muri kino kibanza. Turagushimiye ko uri hejuru y'ibintu byose. Turemeye ijambo ryawe kugira ngo rishitse. Turagushima ko waduhaye gucika abana bawe. Uri papa, uri umuvyeyi wacu. Turaje imbere yawe kugira ngo dushikare gushima izina ryawe, dushikare gushima kugira neza kwawe. Turagushimiye mwami ku kino kibanza turimo. Turagushimiye ku bigira bikoreke hano. Ndazi neza kuri kumwe natwe, cyo kubana natwe. Uri muri twebwe ugendana natwe, tugirira neza, reka utwemere mwami ivyo duguza gukora byose tubikore twemewe nawe mwami. Ngwino muri kino kibanza we manifeste ikiganiro kite kigenda neza, twese hamwe udushoboze umwe wese turi kumwe muri kino kibanza kugira ngo wese umushoboze uduhe ubwenge, uduhe inzara n'inyota yo kumva kandi tunyotewe ibyawe. Turagushimiye ko iki gikorwa kizogera kure abazocumviriza, hari byinshi bazofashwa nabyo. Turagushimiye kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Right. Mubaye abantu bambere nakiriye mugatangira musenga. Niko byamo? Pasika muri tegede bisubizima bw'Imana. Kandi kwe gutangiza gusenga. Twongeza akajuru. Bari kuravuga? Ko dufise ubuzima bw'Imana muri twebwe. Ntabwo na kimwe twakora mu gihe tudatanguje Imana. Yego. Cameraman ari ukuntu nabona yatangaye, nabimenyereye cyane ko dukora. Ngabone abantu batangura basenga. Anyway, ni ikintu kizima. Yoze yuko uno munsi Nadiko agiye gukorera mu mavuta y'abasenga. Hallelujah. Tubaha ikaze kuri Flash TV 257. Murakoze cyane. Ndana baramutsa abakunzi ba Flash TV, no kutuba twatanguye ubona yuko batangiye badushana mu maboko y'Imana. Of course ibintu nk'ibi bikeneye kuko byanka byakunda hejuru hari Imana kandi dufise uwaturemye, ubona tugeza kwa maturiko turiragiza kugira tugume mu maboko y'Imana. Ni muri kazi kacu ka buri munsi aho tubazanira abana bari bakabayagira. Uno munsi niteka idasanzwe kwakira umugwi w'abaririmvyi, nizera yuko baza kubayagira byinshi mumaze kumenyera. Ijwi mumva ni Esperance Desane aka Iko, tuba turi kumwe na Irerita Zoe behind the camera, abahereza amaimage tubona ahandi hantu na hamwe. Worship again bisigura iki mu Kirundi ku bantu batazi ururimi rw'icongereza? Worship again. Himbaza kandi. Himbaza kandi. Yeah. Where ki umugwi mwawisuko? Bisanzwe igikorwa cyose umuntu akora ciza gihimbaza Imana. Rero dufise umuhamagaro wo kwama duhimbaza igihe cyose. Yeah. Okay. Numugwi w'abaririmbyi bangahe? Bo turashika 15. Kwari ni crew, ni rebo, ni group nini cyane kabisa. Si cyane. Kubera ko babagomwe rero ngo bari mu munsi muza muri abo 15 bose.
ntacyo novuga bagomye si ni tutwa disponible misanzwe sinzi bon nitwe byabaye ngombwa ko tuza muri kino kibanza ego ko tubaserukira sorry ko tubaserukira barakaze cyane abantu barinze baza mu bantu 15 bagateka bari bo bagenda nizere ko munaza no kubibona of course reka dutangure mwidondoro gusa n'abandi dora dukorana mu media tuwa n'abandi bakabisi tuguma dukabukanya nyene kugira ngo ariko uko bigenda ko sigenda ziko muza ko baserukira neza ya cyane mwigeme n'iturumvijwe igihe nimba ari umwigeme nimba ari umumama I'm sorry simpave ndakubeshera niyo mpamvu ndaguhaye umwanya nifuza ko tunaheri wawe reka twitondera abantu bariko baradukurikira biba byiza nitwa Haisa Nizerimana nkabandi umwe mu bagize umugwi worship gang nkabandi sindubaka okay ego urumva ko wambeshe rero nsabe oya sindabeshe nahereye vango tange vango ngo umwigeme ngo canke ngo mu mama ahubwo aho nahereye ni hoho ni hari hanyaho Yesi ego ndanezerewe rero kuba ngaha niteka ntangere kabisa yego nibaza ko bisa n'ibyo sinzi ko bariho kandi kabazo byinshi kubera ko wanagatevye ko ise nibaza ati ukiri inkumi ntawe yarisigato ega haba ari inkumi zimeze nk'izitari inkumi zitakiri ku isoko bongira barisigatura nabi barivuga nabi niyo mpamvu ukuntu ntawe urarisigatura neza ndacamusengera arashariko baramfasha gusenga canke muri worship again nimba utabafata nk'abasaza bawe bose je ndazi harimo abasore barenga umwe ni basaza banje muri Kristo ariko mu buzima busanzwe umwe muri bashobora no kukubera umutware bo ntawe uzi imigambi y'Imana reka tubirekere Imana kumbure niyo zobiroranye tuvyumvira waramaze guciyumvira urabishaka rimwe wicaye ubishaka kuko si je nsoma cyane Bibiliya ariko hari ahantu handitse yuko ngo ivy'akanwa kacu katura biba bisa nk'uko turiko turabire mu gasanga nivyo vyabaye uramaze gutangira kuvuga ibintu nk'ibyo binashobotse kwiherera ukabisaba Imana ego bon byari ngombwa ahubwo ko buri umwe wese abifatira akanya kandi gakwiye bona ashaka ukiri muto ko uri kurandabura urabona ko ndi umuntu akuze ndarenze imyaka 18 kuri ni rero byasabwa kuba ukiri under ukatangura kubisengera hakiri kare kuko hari ibintu tuba twifuza nk'abantu bakirijwe godly marriage ugashaka urugo ruhimbaza Imana urugo nyene urushitsemwo arigo rugufasha kuzoshika muri bwa buzima bwo mwijuru utekereje utekanye muri go umeze neza rero utabisengeye ukacuva gutarukiramwo urumva usanga witaye mu bibazo sinzi ko nishyuye neza yakwishura neza ho topige comment je mba numva uri mature enough kugeza naho kwishura nabiho nta nibyo mba ndanakwiteze ndanabikwifuriza ndabona urugo ko kubera thank you so much nabo bitabiye uno mwaka uheze nkejo bundi mu kumunane tukumva ati yambara amakoti abandi amakanzu niki namwe mukaca muhashika oya twoba duhari kabisa ja ku mavi rero kabisa kwa tukiri ko turidondora bojewe ku mazina nitwa Aime Irakoze Jean n'amazina papa na mama banyise ariko kandi hariho n'izina nahawe ntanguye kwinjira muri ibintu byo kuririmba tangura kunyitwa Emeride benshi bararimhamagara mu buzima busanzwe no kuri telefone yanje nibyo byanditse umuntu yampaye nomero hari handitse ko Conchance Ibingo rumuri cyere mwiza uraza kubitwumvisha mukobwa muto nizere hogo mukuru wawe yavuze uko mbwane we ntiharagera kusengera haragera kusengera wowe gusenga uvuga ati Imana mfashe igihe exame ya same ya bandedi ndayitore yes ugasenga uvuga hari amasengesho yaba under 18 ugasanga hari ibindi bintu byo gusengera ariko gusa burya inkwakuzi nyene nabijye urashobora gutangira kubisengera hakiri kare da sibyo ko cyari rarenga mwitwa gute ndabarangije mwese nitwa Kiza Kimana Sila
Stella Ciela ego Basiera se ko bavuga cyane we nkaba numvuga buke ubwo ntibari kwise vuba oya nitwa Ciela uko nyene ndumwe mu bagize worship again melody worship again melody ushobora kuba uri umwe mu nkingi zikomeye za worship again kuko naravye video nguma mbona ugaruka cyane kwa narakoze nyene cyane okay iyo nakirera abantu nka mwebwe ikintu cya mbere mbafitiye inyota n'abadukurikirana bafitiye inyota no kumva amajwi yanyu muri ko muraririmba urazi uburyo tugiye kubikoramwo twari hari reka uduhere hano uratubwira umuririmbyi ukunda mu Burundi of course uco naturimbira indirimbo yiwe nka 30 second canke n'umunota ntacuro bitwaye ukunda nde mu Burundi ndakunda Parfait ni umuririmbyi mwiza okay IMTC voilà bakanje indirimbo yiwe dukubitira kwa kantu gatoya nyene ku kantu kibutse yaririmbye nishi numvirije n'amakava gusa iyo numvirije yakoze ndi gatoya ndashobora ibuka nyene nta kibazo kandi bagenzi bawe ubakazi ko ikintu baremerewe kugufasha cyane cyane yuko amatwi ansumira umwe muri mwebwe akunda no kuba yicaye muri backing voice uwo ninde umwe muri mwebwe ntawe mvuze ko muraraza kwifuza kumubekinga rero biremewe tembeshe inzodagadutse tembeshe bandanye nakugoye endere abanda bari bakiri ko yitegura ngo banagufashe ndakati neza gusa nyene akantu karamezagira bro kuko nyene ko minga Parfait ahubwo aririmba rap n'ama hip hop aririmba ari muri chorus kora kadis okay on read that kuko nyene umbwire yo muzi yasohoye numvije gusama kava wow anako kaba gakwiyantu ko umuhogo wuno mwana mwawumvise muraza no kumva neza mu kanya I'm telling you guys izi ni talent mba nakiriye Jesse impfa kuzana ewe ngo tubandanye boje umuririmbyi nkunda ndakunda abaririmbyi benshi bravo mu Burundi mugabo ndakunda cyane Dudu ni ukuri kabisa ego afise nyinshi amahiti menshi ya mugabo biranakugora guhita nk'umugabo iri kiraza muri uno mwanya bariyo uririmbira kwa bandi ndagushimi yo mugambi umfitiye ubugingo bwanje ndagushima Yesu kuzi ico ndiko ndavuga haleluya ese ko mutamufashije yanyarushye umutipe umva ama vibration afise mu muhogo pesi nkaba mujama ngo ndago bamwe kigengi yabiri iberi cameraman akunda kunyibutsa aririmba ukuntu mwenzi nowe yaramunye bukijero ni bamwe kigengi yamiriza ni atari reka tuhatanye kuva mu kiza dukorokera mu bundi cyane jewe rero bihava bitagenda nkuko byategerezwa nakagripe kambanye nabi ariko ndagerageza yego ibyo tubini kusanzwe uvuga yego wawe ni iby'uwanje ahubwo nari nkangutse kugira uvuga ati jewe ijwi mfise ntabwo ninyemerera kuririmba mu gihe jewe mu byo nzi ahubwo abantu bafise amajwi nayo bakunze kuba ari n'abahatari cyane mu bijyanye no kuririmba
thank you. Yeah. So rero nufise abaririmbyi benshi bo ngaha mu Burundi ndabakunda presque bose. Okay. Muko kubakunda presque bose hari indirimbo basa n'abaririmbiye hamwe mu mugwi wabo nsanzwe nkunda. Indirimbo yitwa Yarazutse. Okay. Ndayivuze kuko iri kiranyispira cyane n'iki gihe. Mbonye umukiza umuremyi wa byose amanitswe ku musaraba w'isoni atacaha yakoze mbonye mu maso hiwe yigiriwe ababaye kubw'ibigabitanyo by'abari mw'isi watacaha yakoze. Can I continue? Continue. Ni mumufashe please. Nimwinjira ni karatu yareka ririmba. Oya ariko ririmba verse. Aje kuri verse. Mwinjirane. Ni binini sana. Indirimbo nayitoro yitwa Gorogota icaha canje cakuweho amaraso yiwe yamenetse yanyejeje nerade. My God. Amen. Turumva yuko ari mu byiza bwiwe. Jere iyo ndyohewe ndabura amajambo. Naherewe. Ofite biroroshe gutahura impamvu bavuga ngo ibindi byose bizovanwaho isi n'ijuru biveho ariko burya ikintu cikwa kuririmba no mwijuru kizohoraho. Niyo canaje kiva. Niyo cazananye. Yego. Ese ibintu bivuga ko ari ingabirano yatswe umuntu yitwa Lucifere nibyo. Bamwise umuntu. None wo mwita ikintu? Wo mwita ikintu bundi? Icyo kintu rero kiranagoye. Lucifere n'umuntu. Ariko biravugwa yuko ari ingabirano Shetani yahoranye ngo aza kuyambugwa ihabwa umwana w'umuntu kubw'urukundo n'ubundi Imana ikunda umuntu nivyo. Ntacyo mubizi. Uvuze? Nariko ndavuga nti Messi hari yata. Kubera bareka aririmba afiringa ibintu yamaze. Niko ndavuga nti biravugwa sibyo nasomye kabisa. Biravugwa yuko ingabire yo kuririmba yahoranye umugabo yitwa Lucifere. Shetani. Hanyuma aza kuyakwa ica ihabwa umwana w'umuntu muri gwa rukundo n'ubundi Imana isanzwe imukunda. Ati ico kintu ari cyo mubizi ikihabwa umwana w'umuntu. Bo ico nzi gusa nuko yari umumarayika akomeye cyane kandi amashimwe yose yabanza gushikira kuri Lucifere hama akashikira ku Mana. Yari nko kuri reception. Byose byashikira. Yo mugabo ngo yaririmba amajwi anga 12 icari. Ku mwanya umwe. Ukumva mu rya gatatu irya mbere haro nayo tutazi twe amajwi ararengane. Tuzane twebwe tuzayashikira bashika kurara rya mbere rya. Oya mugabo ni kubera burya tutagira amarosheje. Je ndumva yani majwi tworirimba ni hamwe nyene umuntu atacagira ibintu. Ariko jagaye hamwe urishiramo nkuko sinzi umuntu mvise atezamwe akantu numva karabiryoshye hamwe urishiramo ukumva indirimbo ntiyapfuye. Bo ni kubera kujya kuntu base bavuze ngo ko byamye hambere yose bimere ko no imyaka yose ugasanga bavutse wumva amajwi rya mbere rya kabiri rya gatatu rya kane mu mashengero ya kera pana amashengero ya prive rya leta niho usanga hari rya kane. Ariko rero je mumbare gato dusubira inyuma ga ije ndirimbo umwana nashaka kumva mwijigi wese nigeze ndacyonga ko watubaniye nagace ko nyene
ntayuzi urayizi ijya ndere kandi ariko nayikoze sinabura kudufata ibinango iyi ntuze iyi waririmbyemo ya All Star basi nayizi neza nshuti natekereje sinabitahuye n'iyabandi ni gwanya oya ijya ririmbye navuze igi wijye wereka aririmba ni Davidi ni Apolline Dudu nakubwiye ni Willy abastare almost benshi kabisa baba DJ bariko barayiridinga niko navuga ati nashaka kumva muri kuraririmba ntayoze indirimbo irampeza gihe nta niyo narinze kabisa indirimbo yitwa yarazutse ndana icyo umuntu yitwa Kekekera nisobona yuko adukurikiye umwe mu bantu bariko barakunda ibintu mwene bintu wabandanya musengera ejo yova mu video Vixen tukamusanga mu ngoro y'Imana sije ko navyo nyene nta rubanza mba ndabiciriye nta nuko nzi yuko ari bibi of course bino bintu mwabyize gute kugeza igihe muririmba ukumva biryoheye amatwi duhere kuri wewe jewe nabyize vraiment ntazi ivyari zo kweri kubera ko je ndibuka niga ngiye mu mwaka wa gatandatu narakunda kumva ngo ibifido vyaho biragoye yani kumva cyavuga ati neje nkora iki kwiye kugira kiseme ntiyayize no mwana wa jo kiseme nayize uretse gusa ko hayize igihe vraiment ni ya kera nibaza ko je promotion yiwanje ariko kwahereje ibintu bya kiseme harimo gufindo bwishi ibintu by'amakapitali ya urumva jewe nico cyanyesfiye cyavuga ati foko nja muri chorale basi nkorera imana nanjye izoshoboze biga ifindo n'ibizo wagiye wiyumvira ko cyagenduko ndabigiyemwo ko nari umupeti sana je nabatije muri Pentecote nabaje muri Pentecote mugabo cyamvayo ngenda muri iyo eglise rero ico gihe canja muri chorale ndi umupeti nyene mugabo mu nyuma dutangura kugira ibintu byo kuririmba numva tugira byo kuririmba ndabikunda mugabo ntivyabandanije ko niga mu mwaka wa gatandatu nabo biga kuririmba vendredi 15h naza urumva bahejeje mugabo muri vacances no hari umuntu yaje kandi ahantu nasengera aratwigisha yitwa Lieve kuri Imana muhezagira sinzomwibagira atwigisha imisi ibiri acaragenda je ca ndabikunda ndagumana bya bintu nabona yeka aratwigisha ndumva nyene nguma ndabikorana nishaka gose gushika uyu munsi that's crazy nakunze uburyo muririmba numva menga muhava mundimbira umwanya munini nawe je nakunze nkunda kuririmba muri Sunday school nari umwe mu barongoye Sunday school ko nateraga chorus nkabikunda nkabona bagenzi banje na worshipper barahimbaza by'ukuri kandi je navukiye mu muryango ukijijwe barampimiriza cyane gusenga no gukunda guterera gukuza cyane ingabire indimu yo kuririmba hama mu kuvyiga naho sinavyize n'ukuri no ndakubeshe gusa nyene nagiye mu mabenda mwamwe kugira nyene dukuzanye sanga ngeze kuno munsi rero urabona ibyo wahombye kameramani wacu nawe isebuye ni pasteur ariko yagize gutya aca yicira mu zindi nzira nawe nyene mubo musengera mu mushire amen agabanya umwanya marana na Roriro ariko agenda na Apolline nawe nyene babona ufise ijwi rikaze imbere yuko bivuga amashuri warayasomye y'umuziki warakoze ijwi okay ahubwo subira mu kibazo naravuze nti numvise muririmba mu buryo bufatika nk'ubw'abantu baciye mu ishuri ry'umuziki nk'abafise ubundi bumenyi niko navuga ati mwagiye muvyigira abagenzi bawe bavuze ati twe byagiye nuko abandi n'ingabere twisanzemo nta byinshi twakoze ku ruhande rwawe bimeze gute ikibazo komengo kiri conflict so umviriza je rero ukuntu byagenze byanje bihava bidasa na gato n'ivy'abandi
icambere ntaho nokura irangira ngo narigiye kuririmba nta n'ikintu na kimwe uvuga ngo ndanakora ngo ahubwo nyene nanje kushika n'ubu bavuga ati mbasha nanje noronderera he kugira ngo nige kuririmba no bikura hehe you know rero ko numva biza keneye numva shaka kwiga numva I still need yeah rero kuntu bimeze jewe je nakuriye mu muryango udakicicwe ewana je ibintu byo kuririmba nyene nta muntu abinshigikiramo nari mfise ariko icyo bikora jewe narumva amajwi ndi umwana muto nkaririmba indirimbo ko ndibuka ko twazishwanira ko nabo tuvukana ubu dushwanye dupfa ikintu kandi rimbira indirimbo yanje nari namye niririmbira twarayigwandira indirimbo yanje ngurayiririmba oya ukabishwanira kabisa ndi umwana muto inkumva ijwi rya kabiri nkarishiramwe nubwo ritaba rifise nyene uco byumva ibintu bya bintu byo kuririmba nyene ibintu by'irindwi na kabiri so je sinigeze niga kuririmba Sunday school nagiyemwo bya vrai nyene ari amakorale nyene nagiyemwo mugabo atanyiza kuririmba mugabo ndumva nyene ko ndi mfise talent kumbure ngira Imana ibikoze haraho nzoshika muga kugeza ubu vraiment ntaho navyize yego sinzi ko nishuye neza ariko se wewe kwishura nabi ariko nawe urazi wewe wishuye nabi nigihe wowe ubeshe oro ntabwo usa n'ababeshe ibyo wavuze nibyo ahubwo je ndatangaye ukuntu umuntu ashobora kuri nibaza ko nabagenzi bawe sometimes baragutangarira yego kuko hari abantu benshi kugira babe nk'ivyo muri baba barakoze amatravail menshi bakiruka imisozi bagacoka n'iyindi bafise amatutoriere bagakora ariko mwebwe urumva yuko ni novuga ni ingabirano ndemano bon igico nyene uvuze nico mugabo ni kubera basi bajya abantu usanga nyene babifise usanga ari abantu badaseruka ngo bagire bashike kure bamenyekane rero nico gituma rero kumbure biragoye so mwasohoye indirimbo yitwa Umubavu indirimbo ubona yuko ikirana bikora hanze indirimbo atanude hakuvuga ko iri mu bwiza nkuko mwagiye mubivuga muri ya mvugo mukoresha nigihe novuga ni nyuma y'igihe kinini muboneka nka worship again mu bintu byinshi mu ma event nagiye mbona n'impuzu zanyu zigeze kuza zirasohoka zirahari muri musaba brand yasohoka zirahari ariko uno mwaka niyo mwiyumvira ati reka dusohore indirimbo icyo nakwita nk'igikorwa kiri singwa canyu ca mbere kubera iki gukora indirimbo kino gihe twabiteguye kera mugabo murabizi iyo winjiye muri kino gikorwa hariho intamba mihura nazo musanzwe twe tuvuza ko zari gusohoka mu mwaka uhetse mugabo zasohotse bivanye n'ibibazo kanaka umuntu ahura navyo rero cyari cimviro dufise kandi ikintu cyose kigira umwanya wacu niwo twabona ko ari wo mwanya wabyo wo gukora indirimbo ego bisa naho umengo urafise idea ushaka kongera nuko rundi ruhande ntajo kongera ko kirekire ariko bavuga ngo ikigabasha mu Kirundi bavuga ngo ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi kumbure mwarabonye udupira murabona ama video hariho nibindi twakora bindi atari iyo ndirimbo mugabo tuza turagira ama video live benshi baratuzi mwico gisata rero kumbura Imana ntiyari bwashime ko kigogwa naco c'indirimbo kija habona nubwo kitagendeye ku mwanya twashakira ntaco gushika gucaragenze neza yego murakoze alright ubona yuko twamaze kunyoterwa twongeye gusinzira ndipfuza ko mutirimbera kuri ino ndirimbo Umubavu nibusa abantu yuko ni media tour n'ubundi niba yabazanye hano mufite indirimbo nshasha byanka byakunda ni indirimbo wumva yuko ikoze mu bundi buryo twayipindinze hasi bayirabe nimba muri ko murakora media tour biba ari nabyiza nyene yuko abantu bumva ati baririmbye nibo banyabo baririmbye ino ndirimbo twagiye tuyifiringe ko mu majwi ari mu buryo bwa live abantu babibaza yuko ivyuma uzi ko ari abantu bibaza yuko ivyuma bihindura amajwi y'abantu uyu munsi nta cuma kiriko yego
uhora mwami Yesu mana nkuru uri Imana ihambaye mw'isi yose abami bo mw'isi bose bapfukamishwa n'ubukuru bwawe n'ukwera kwawe ntawuhwanye nawe mw'isi yose urakomeye urahambaye turaririmba ishimwe rivuye mu mitima yacu rikubera umubavu kumotera neza akirira ishimwe tugushikaniye rivuye ibwina mu mitima yacu rikubera umubavu kumotera neza Yesu wakire akirira ishimwe tugushikaniye rivuye ibwina mu mitima yacu rikubera umubavu kumotera neza Yesu wakire akirira ishimwe tugushikaniye rivuye ibwina mu mitima yacu rikubera umubavu kumotera neza Yesu wakire uyu mudiho n'aya mashi yose bibishikanwa n'umubavu kumotera neza aya mashimwe n'iyindirimbo n'aya majwi turabigushikaniye uyu mudiho n'aya mashi yose bibishikanwa n'umubavu kumotera neza aya mashimwe n'indirimbo n'aya majwi turabigushikaniye uyu mudiho n'aya mashi yose bishikanwa n'umubavu kumotera neza akirira ishimwe tugushikaniye rivuye ibwina mu mitima yacu rikubera umubavu kumotera neza Yesu wakire akirira ishimwe tugushikaniye rivuye ibwina mu mitima yacu rikubera umubavu kumotera neza Yesu wakire Yesu wakire Wow. Nemeye kabisa. Merci.
none kuse ko witwenze urinze ubona na cameraman akoma amashi umukipe no mu muziki yarazi muzike mbona yuko byakunze umwe ndirimbira aka gace ngo Yesu umwumwa kukonye mu buryo ryoroheje umwumwe ari umwe agukonye Yesu Yesu wakire Yesu wakire Yesu wakire iryo jwi rishobora gutera umukobwa umenga turasamaje umenga murasa hari abantu barivuze byinshi washobora hejuru naho nkawe reka ririmbire try no hejuru hari Yesu wakire oh my god iyo ngeze aha niho nca nibuka ikintu nahora mvuga ndi umwana w'Imana iso nk'umugara ziturire ararushatse kuvuga iki ico nyene navutse oh my god ico kintu nagisavye Imana umwanya munini uno mwaka wasanga ngiye gusubiza ngiye kwishura byakire reka kumwakiriza ibintu bitari ibyo oya canke umeze nka baba ntuze baba pasiteri bacu zawumva bagucakiza nk'inzu y'umuntu ngo pokea inzu y'umuntu pokea imodoka ya biraba bo mugabo usanga ari isengesho ryawe I don't know anyway nibaza ko muri byinshi nagiye nsaba Imana ikanyishura ikintu ntabwo ari ikizonani niyo mpamvu nanabyakiriye ndabyizeye God is able imbere yanje haba hicaye deje ubu hicaye babiri numvise barishoboye kandi hicaye n'uwundi ari n'uwundi hagati akuvangiwe ntitubyemerewe yoba ari nka Adamu agiye kurondera Adamu nyene kandi nshaka Eva oya uwundi nawe nyene uwundi wicaye hagati oya yarasubijwe ku rundi ruhande hati nijye twokwizera so indirimbo muri ko murayibona gute feedback hirya no hino ikirakirwa gute bo misanzu ni neza cyane turabishima uko biri kose nyene turabishima kandi uravye n'amakommentaire mu ndirimbo abantu bifuza batugiriye ama challenge turifuza gukora challenge y'indirimbo hama bakagira amakommentaire n'ukuri turabishima cyane kandi ari kibazo bigeze kubaza kare naho tutashi impamvu twayisoye indirimbo nibaza ko indirimbo umubavu twebwe twari dusanzwe dukora ama evenement rimwe mu mwaka musanze mubizi benshi barabizi rero kare twazitwa worship again 2021 worship again 2020 mugabo 2022 twari twakoze twari twayise umubavu ariko rero ntiyagarukiye aho tuati reka dukore n'indirimbo umutima nyene tukomeze kuwutsindagira cyane w'izina umubavu dukora indirimbo rero umva feedback itegeza kuguma hari abantu benshi usanga kenshi bako bavuga ati turi umubavu kumbe turi worship again mugabo ahubwo worship again yateguye ico gikorwa umubavu hari abantu benshi rero bakunda kwiyena umubavu twese cyafashe kabaye nka signature mu bantu yego kubera ko n'ama t-shirt yari dufise yasirikiye cyane barabona ko inyuma hari handitse ko umubavu tuko turitegurira ijya evenement twakoreye ngaho muri CLM babona handitse ko umubavu rero benshi hari igihe usanga ko baravuga ati umenga ni groupe yitwa umubavu ariko ntituri umubavu turi worship again ahubwo yateguye umubavu twateguye evenement yitwa umubavu twongera turakora n'ino ndirimbo shasha umubavu ya umuntu akeneye udupira twanyu dutwara gute twandikira ku ma platform dukoresha so guys umunezero kubagira kabisa numva n'amasabi nosanga yaheze kuko kuryoherwa kocha bukira nanje ubwanje manumva nabanezerewe batsokuruka mu kinamwe nibaze ko bakunze bafite mwakunze bana bantu size kandi jambo kamwe cyane ushobora gusigira abantu reka ndabashimire tubashimire cyane abantu bariko baradukurikirana
kandi dushimire Fresh TV 257 mwatwakiriye mani bahezagire hama kandi nagira kandi mbwire abakunzi bacu bakunda kudukurikirana nka Worship Again mushikare kandi kudukurikirana n'ababonye no video bataradukurikirana karibu cyane kuma réseaux sociaux YouTube Worship Again Entertainment, Facebook page yacu ni Worship Again, Instagram ni Worship Again Burundi, hose uradusangaho muze mukore ibisabwa byose kugira ngo muze murakurikirana ibikorwa byacu. Kindi naco nto kwibagira nuko turiko turategura iyindi ndirimbo vuba cyane mu kwezi kwa kane byinshi cyane mu kwezi kwa kane hari indirimbo shasha vraiment twiteze vraiment ko izobahezagira cyane mwitege cyane abantu bakunda gusaba indirimbo ya mbere kaziryoshe izo biryoshe ahubwo benshi iryoshe ahubwo benshi barabisha ubwa mbere bakaryosha mu nyuma twe ntacyo twatanguye turyosha tuzoguma turyosha tuva mu bwiza tuja mu bundi ibishiguma yongera gusa twitege kubaho biciye muri iyo ndirimbo kandi sinatwe tubyikorera ni ubushobozi bw'Imana ntituca tuvuga ngo urumva ko tuva mu bwija tujya mu bundi nkaho umengo ni twebwe tubimakinga no hariho ubushobozi bituma bikoreka ubushobozi butuma nk'irya ndirimbo yaragize ahishika akaba abantu bariko barakira Kristo biciye mu ndirimbo si kugira ngo dukore ngo twinjoyinge gusa no rero ubwo bushobozi bwakoze muri irya n'ubu ntaho bwagiye ntaho buzoja bwama buri kumwe natwe ego ciza nuko tubwemerera bugakorana natwe nta kindi alright ndabikuriza n'iterambere twongere guhura no kubandanya bishayininga kuko twatanguye abari kodeza turangirize ahantu dushira abantu bakoresha ya ndikwita kandi kantu akaririmbo botu ndirimbo yacu akirire shimwe tugushikaniye ndivuye bwina mu mitima yacu rikubera umubavu kumotera neza Yesu wakire Yesu we akira ishimwe tugushikaniye rivuye bwina mu mitima yacu rikubera umubavu kumotera neza Yesu wakire aya mashimwe n'indirimbo n'aya majwi turabigushikaniye uyu mudiho n'aya mashi yose bibishikanwa n'umubavu kumotera neza. Mwami Yesu Kristo turagushimiye turagukengururikiye ko wabanye natwe ikiganiro ko cagenze mwami byose byari mu bugombe bwawe mwami bandanya ubwishikana kure mwami abacumva ntibacumvirize gusa ahubwo bumvemwo ubuntu bwawe bumvemwo agakiza bumvemwo kubohoka arabarusha arabaremerewe mwami tuzi yuko wewe inkomezi zawe ataho zidashika mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye aba bantu bose turi kumwe yaba banyene TV mwami bandanya nabo nyene ubaha gutahura no kukumenya bikwiye hama natwe nka Worship Again dufashe tubandanye ku reaching out in Jesus name we pray. Amen. Amen. Oh, hey, masenge. This is Flesh
shine to progress.